Halo, akunzi wa Mama Kapi, bite amakuru yanyu murakomeye. Nizera ko mukomeye kandi abagwaye Imana ibakize. Mwarakoze rero, reka ndabashimire cyane abantu munkorera subscribe, abantu mu share no ma video, mukampa n'ama comment yanyu aranyubaka. Ndabashimira rero kandi nzokomeza ndabashimira. Ati rero no munsi Mama Kapi atuzaniye ko atari ko arateka. Je sinteka no munsi ariko kandi nivyo nkoresha nivyo guteka murabibona bino bintu. Mwava mumbaza ngo ivyo navyazanye nibiki? Nta birenze. Turi ku isuku. Ibintu ninjya dufungura sivyo? Ariko uno munsi jewe nje kwibutsa abakunzi banje n'abanywanyi banje. Ndabibutse ko aho tubaye twahinduye aho tubaye. Sivyo none? Abantu tuba muri bihugu bya twaje kwisumamwo. Umva hari ikintu ngomba kubakebura. Ndabakebure nanje nikebura. Kandi hari umuntu yambwiye ati kubera kutaratubwira atukorera amakosa. Ndaje rero wa muntu we wantumye jewe nta deni nkeneye reka nzane zino nkuru. Inkuru sizindi abantu n'ukuri isuku rirakenewe. Twaranavuze washaka no kwisuku ubutaha mugabo uno munsi nje kuba specific, nyene ndudurira ko no munsi mumbabarire uwo biza kugwa nabi anyihanganire mugabo aha ku kazi bari kutwiruka n'ukuri. Ku kazi baratwiruka mu rusengero nibanga umva mu isoko ho umva nibindi. We wa mu mama we wa mu papa we ugakoroka mu nzu ukava mu nzu. Kandi rero tuba twambaye neza bya hatari. Dusa neza. Ariko umuntu yarengana ugafata ku mazuru. Ukibaza kitakoretse nta kindi kitaba cyakoretse atari iki hano mukwa. Umva hano mukwa hano kuri oya yaco muwa mupurutinga please. Inganda zaramaze kuzipurutinga natwe twongereze ko birarenze. Kandi rero kibabaje abantu biwacu nta nubwo babiteze guhindura akubira ibyo ngo je ngo iwacu ngo ibi ntavyo nisiga ngo none ngo nonga ngo ntavyo nshaka kwisinga wewe hano muri bino bihugu twajemo imfunguro zaho zica mu nganda bashiramwe amakimika ateye ubwoba kubyo uzifunguye wari waramenyereye kurya zimwe zivuye mu murima no mu isafuriya canke no ku isahani urarengana bagafata ku mazuru. Kubyo basiga bavuga ngo abanyafrika turanuka. Umva muramara amazi hageze ku barundi ho rero bobo abarundi ngorane zacu rero ntazozi unamubwiye ngo arantutse aho kugira hindure uramukebuye ngo naka ngo amanyama afise ngo arirata arantutse aragize iki aragututse ndiko ndakubwira uko turi bubigenze ndagututse rero ngo naje gutukana emwe mumba barire je nawe ntuka nukuri. Umva mugabo gusa umujyambwa umwe agatukisha umujyango siko bacu bacumugane. Ubwo yabo ni waba uri umurundi ni waba uri umunyarwanda ni waba uri umukongo ni waba uri umugande ni waba uri umutanzania ukarengana ukanuka wita umunyafrika aranuka abanyafrika baranuka. Twagiye duhindura kandi rero kandi koko nivyo kukazi ukaza ngo baranyanka ngo aho ugiye guhagaranga ukore ukazabona bose bikumye ngo baranyanka bakwanka bahehe. Wewe hindura duhindura ingendo twifate neza tugira isuku nta ukwanka umuntu uko wakamoto kawe kabi niko kari gutuma bose bikuma kandi nta ukwanka bare ni harimwe abo dusangiye uruhu bari mu buzi kuko baza bisuganye mbona abantu twere turanuka ntitunuka gusa ntituramenya ibyo turi gukora. Reka rero wa muntu witeze kwiga umuntu witeze kwibutswa tukwereke nkuko nazanye iyi ni indimu dusanzwe dukoresha mu gikoni. Iyi nico bita baking soda mu masoko hose ayo wa Mate, Kroger, Target, hose public. Umva nta soko nimwe udasangamo bino bintu bibiri. Ukora akaji kawe ukamuri indimu yawe amazi ufate n'ikiyiko ci baking soda. Murayibona baking soda hanyuma ucange wahejeje koga ugaca wisiga mu kwaha. Wahejeje koga hanya ugira uje mu isoko ugira uje ku kazi ugira uje gusenga ukisiga nyuma utagomba kusiga data wanje ya madeodora dusanga mu isoko izi niza abagore usanga hari party badandaza mu iz'abagore na party badandazamwo iz'abagabo
ukisiga ugahumura neza nk'abandi, ntacyo bitwaye abantu b'Imana. Kandi kwiga iyo ugeze ahantu rero, iyo ugeze ahantu imico myiza urayiga. Iyo nta nubwo ari imico rero, we must, kuko dufunga izi mfunguro z'imva ruganda, umva, kuko umubiri wacu utaba warazimenyereye, utazikuriyemo. Nukuri urarengana ukamenya ni kagasaka nyiga karenganye. Rero duhindure. Abanyarwanda bo nabonye barasirimutse, bo bafise n'amadeodori wawe. Iwaje abarundi mukamara kubwira ngoya, ngo jewe ngoya, oyiki. Yacutunukira abantu, uzura dutukisha. Nitwige, kwiga si bibi. Buri munsi n'ishure, jana nababwiye, buri munsi n'ishure. Ana mwene muze muzanira ivyo niga naje nige. Buri munsi n'ishure. Ati rero mubisiga, nababwiye ingene mubikora. Ibi nivyo dukoresha mu gikoni, mugende mubikore. Izi mwazibonye. Urafundura gutya, aba ni nk'amavuta. Ukisiga ukaba wosiga mu kwaha neza ugasohoka. Na iyi ni abagabo. Izi nazo ni iz'abagore. Kandi ziba ziri ubwoko butandukanye. Tuhumura neza, hamurenganye, singomwa ngo wisige parfum ngo ni uhumura neza. Oya, izi ushaka kuba wisize utuvu, naho wisize amamesa ukisiga tuntuza mukwa. Naho rero ino gutageze mu kirero. Yo mukama wanje. Hari urengani manana yaguca ku Rwanda akavuga ati yo ibi nibikigaye. Kandi umubwiye ngo uramututse. Ayo nubu baranyita ko naje gutukana Muramba yaje mama kapi. Jesse nukana. Muze mubaze. Gusa turibukanya tukigashanya no sivyo. Nagize nabi none. Duhindure rero, duhindure n'ukuri. Birafise umumaro. Tureke kunukira. Hari n'abava rero ngo tugiye gusenga. Akavunduruka ngo ngiye mu maombi, mu masengesho. Agakoroka 5h du matin. Ugavuye ku gitanda, ariko mwibagira yuko nubwo waraye woze, burya mu ijoro umubiri wacu urarekura ivyuya. Umubiri wacu urarekura ivyuya, rero kandi ivyo vyuya urakura. Ibari ntuze nico bita gaz carbonique, biranuka. Ugaca kora agahitana agakwembe n'agakanzu akikubitiramo mu cyumba cy'amahombi hasohotse. Ico cyumba cy'amahombi kabaho giturukira. Hanyuma abantu bababwira ngo turi kumota nabi, turi kubahumurira nabi, ngo baradututse. Hey my friend, duhinduke. Iyo usohotse inzu ugende wisuganije. Kwa kwisuganira ni koga, ukisiga kadeodora ku buryo ni wabira n'intugu ugatamba Yesu ni Bwana, uhumurire neza abantu. Tureke gupurutinga murakoze cyane. Yari mama kapi, ariko wo mbabaje n'ukuri ambabarira, ariko gusa nabonye ndabizane ndabigishe. Wenda hari nk'umuntu atababizi, ni mufatanye udakoresheje ivyo navyo naturel, ucukoresha izi zo mu masoko bazita deodora. Kandi muze muraba istyle izitagira aluminium nizo nziza. Ngizi ziba zikoze no muri rosemary, haizo usanga zikoze mu bintu zeya mu marowe ya ziri ubwoko bwinshi cyane mu isoko. Hanyuma murakoze, nuko ndabakunda. Je nawe ugiye fata cyo ntazokora ngo ndabazanire ivyo nzi, namwe byo muzi mubituzanire. Aba rero ni nkebuzo kuri abo bantu bavuye hari iwacu arabashitsi, muze mubatekerera ino kano ka video kugira ngo bamenye ivyo bari bukore. Bari harimwo isuku mugishika, kuko tugishika nta nivyo tubatuzega. Bamwe babatana ivyo bazi, bamwe batavyo bazi. Yego, hanyuma tumenye rero izo nkuru nari ndazibazaniye, nitubure kwifata neza ngo twiyambika gahuzo. None sivyo? Of course. Bye bye. Bisous.